Kino gihe haribonekeza ingorane zidasanzwe mu bushikiranganji bw'abakozi n'akazi. Ingorane rero ni yayindi imwe, ni y'ubunyonozi. Biravugwa yuko hari abakozi batari bake bakora bagahembwa kabiri canke abandi nabo bagahembwa batakiri ku kazi. Ivyo vyose rero bigasubiza inyuma leta, bigasubiza inyuma n'aba bafonctionnaire bohavuye bakoresha ayo mahera. Reka mwumvirize umushikiranganji w'abakozi n'akazi aduciye ku mayange ivyo bamaze kubona vyononekaye n'ivyo bamaze kugaruza. Mu ntango z'ukwezi kwa mbere 2024 ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bwarakurikiranye bimwe bidasanzwe ibijanye n'inyuruzwa ry'amafaranga ya leta nk'uko bisanzwe biri mu bikorwa by'ubushikiranganji bwa misi yose. Twarashoboye gutora abitwa ko ari abakozi ba leta barenga 300 bigaragara ko bahembwa batagikora n'abandi bataboneka, ariko hariyongeye ko n'abavuye muri rwa rusansuma rwakorwa ku bakozi bakora mu bushikiranganji bw'indero. Bose hamwe dufashe abavuye muri rwa rusansuma n'abandi bagiye baratorwa mu bugenduzi bukuru, mu bikorwa by'ubugenduzi bukuru bwa hano mu bushikiranganji bababa 1600. Muri abo 121 turamaze kumenya ivyabo muri uno mwanya turiko turavugana. Harabaye amatohoza, twasanze hari amahera angana imiliyoni 696 n'ibihumbi 488 n'amajana akiri ku makonte y'abo bantu, ari ku ma Poste, Copec, PCB na CCM. Ubushikiranganji bwaciye bufata ayo mahera kugira agaruke mu kigega ca leta. Kuri abo bandi basigaye, ubushikiranganji bwararungitse amakete mu mabanki yose akorera hano mu Burundi yo guhagarika amakonte yabo kugira ukuri kuja habona. Ubushikiranganji bw'abakozi n'akazi bukaba busavye amabanki yose yarungikiwe ayo makete gutanga inyishu mu kiringo kitarenze imisi 4. Ubushikiranganji buboneyeho kugabisha uwo wese yohirahira agafasha mu gusohora ayo mafaranga kuri ayo makonte ko azohanwa bimwe vy'akarorero. Hambavu y'ico gikorwa, ubushikiranganji bubicishije ku bugenduzi bukuru bw'akazi bujejwe gutegekaniza akazoza abakozi bwarashoboye kwinjiriza mu kigega ca leta amafaranga angana imiliyoni 41 n'amajana 450 ajanye n'amahadabu yagiye aracibwa amashirahamwe y'abikorera utwabo kugira akebugwe na ntaryo akore yisunze amategeko ku neza yayo no ku neza y'abakozi n'abakoresha no ku neza y'igihugu. Kuri abo 1600 twavuze, umugwi ubushikiranganji bwashizeho kugira ukurikirane ibijanye n'inyuruzwa ry'amafaranga rikorwa biciye ku mishahara y'abakozi ba leta, wasanze abenshi ari abahembwa badakora, abitavye Imana, abahagaritswe mu kazi canke abahinduriwe ubuzi bakabandanya bahembwa, co kimwe n'abahembwa imishahara 2 canke ayarenze ayo bategerezwa guhembwa. Ubushikiranganji bugiye kurungika izo dosiye zose muri parike nkuru ya Republika kugira itohoze ido n'ido, gutyo amafaranga tutarashobora kubona iyo yanyikiye kandi yarasohotse ashobore kugaruka mu kigega ca leta, abayanyuruje n'abafashije
kuyanyuruza bashengezwe imbere y'ubutungane. Ubushikiranganji bubandanya gukomeza ibikorwa by'ubugenduzi bukuru bwose kugira ubusuma no kurenga amategeko bituzwe ku neza y'igihugu y'abakozi n'abakoresha. Ubu bunyonozi rero buteye ubwoba nk'uku bukorerwa muri ubu bushikiranganji ntitwohava tuburemeka umugambwe uri ku butegetsi ko ari wo wabikoze gusa. Ibi vyakozwe guhera kuva kera ariko ubu niho biriko birigaragaza. Rero reka dushime ibiriko birakorwa, ariko twongera tuvuga yuko ibi biri mu bushikiranganji bwose. Kugira isekeza bije y'igihugu ntiyogenda itabonetse. Naraberetse ukuntu muri Kenya babikoze. Uhuru Kenyatta niwe yari ku burongozi bw'igihugu. Mwarumvise amahera menshi yagarukanywe mu kigega cy'igihugu. Iyaba natwe ariko bokoze vyobaye vyiza. Iyaba aba bantu boshikanywe imbere y'intahe bagahanigwa aya makosa bakoze, ndavuga ababikoze bose canke ababikora, vyobaye vyiza cane. Ariko naho ahejeje kuvuga uku biragoye. Eka mbere twohava tuvuga duti bizohava bitanashoboka, kuko benshi muri aba babikora ni vya bihangange nyene biri mu mugambwe CNDD-FDD. Mbega bwa butungane bumeze kwa kundi mu Burundi bwoheza bukabafata aba bantu bukabubahuka? Umuntu w'umutegetsi murabona afatwa ninde kuri intwaro ya CNDD-FDD? Ahubwo tubona yuko abakoze amakosa baca badugirizwa amapete. Akarorero notanga nuwahoze atwara Otrako, amaze gukora amakosa yaciye adugirizwa ipete aja gukora mu bushikiranganji bw'ubudandaji. Aha novuga uwahoze atwara Regidezo, aho yaciye ahabwa amabanga akomeye muri presidence. None aba bantu bagirizwa ya mahera, bagirizwa ya manyanga ngo bazofatwa? Kumengo biragoye bagabo. Kira noneho ngo kuva batanguye kuza baragundura amanyanga bahora bakora, ngubu imashini z'ubushikiranganji baciye bazigira bigira iti. Ubu imashini zahora zikora ivyo bintu, imashini zahora zibitunganya ngo ntizikora. Ntawuzi rero ko bashavuye kubera bamenyekanye bagaca babidabadanganya vyose. Kubera akazi katariko karakorwa neza, biravugwa neza ko muri uku kwezi kwa gatanu imishahara y'abakozi ba leta ishobora guteba. Abantu rero bakora ibi bintu, aba bantu biraboneka yuko babifisemwo uburambe kanatsinda babitanguye kuva kera. Biraboneka kandi ko ari abantu bafise inguvu. Vyari vyiza bafashwe, mugabo amahirwe yo kubafata ngo bashire imbere y'intahe ni make cane. Aba bari muri bamwe bafise amahera, bari mu bazoterera amatora, bari mu baterera umugambwe uri ku butegetsi. None kubafataga wampaye inka muri bwa butungane umukuru w'igihugu yaruha akavuga yuko abarundi isinzi batuntuye kubera bwo. By'ukuri aba bantu buzobubahuka gufata imishahara ibiribiri, gufata imishahara y'abantu batakibaho no kubaho. Ikibi coco nuko botubwira yuko abantu bahora bakora ivyo bintu batomenyekana.
bagiye muri banke baca babona abo bantu neza. Reka tureke kuvuga vyinshi, badufatire abo basuma, hanyuma tugaruze umunezero Satani yatunyaze, kuko murumva yuko Satani yatunyaze umunezero twebwe abarundi. Imana nibahezagire mwese, reka twibandanirize urugendo rwacu maze tugaruze umunezero Satani yatunyaze. Umuntu wese atarashika mu ishure ry'abarundi bose turamuhaye kaze.